mumababa yawe ndaruhutse uzonsiga munyobore mukiganza cawe ndafise amahoro tuguhaye icubahiro turaguhimbaza. Salocom TV1. Salocom TV1 on YouTube. Yes, abakunzi ba Salocom TV1 reka ndabaramutse cyane aho bukeye aho bwije nabwiye nti mwiriwe reka nabwiye nti shalom indamukanyo y'amahoro tuyisanga mu Burundi muri Israeli gusa nahanje tuyisanga kuri mikoro rero ni Jean Paul Nsabiyumva aka Dunia Le Monde akaba ari jewe no munsi na Dawiteka kugira ngo dusangire kino kiganiro mbega tugiye kuvuga kubiki ariko imbere ko dutangura reka banze ndakubwire nti wanze ugende haje handitse subscribe wanze ufite kugira ngo uzohore uwa mbere kugira ngo uronke notification ibiganiro vyacu hanyuma ucugenda handitse share partage ku bagenzi kugira ngo nabo nyine ikiganiro kibashikire tutibagiye na j'aime hamwe n'ama comment yanyu turakeneye cyane ni Salocom TV1 rero ngira ngo mwabibonye mu kanya ndabereka abo tugiye kuganira ndazi ko amaze kubica Salocom TV1. Yes, nkuko twabivuze rero ni Salocom TV1 agakiza n'urukundo nizo nkombezi zacu iyo ni slogan tugenderako ariko imbere yuko ntangura kuvugisha ababigeme mubona abeza cyane bimiye abagabo ari imbere yanyu kuri screen zanyu reka manza babwire ni muri Salocom dufise service nyinshi zitandukanye harimo ivya imprimerie ivya videographie ivya photographie n'ibindi byinshi bitandukanye nkuko musanzwe mubizi rero ni Salocom TV1 reka ndeke kwicisha amatsiko banze vugishe iyi miyabaga bora ngaha imbere yanyu abakobwa bateye igomwe abakobwa beza cyane reka manze ndabasabe batwidondore duhere reka duhere iburyo abanze abaramutse anababwire n'izina giwe. Ndabaramukije mwese abakunzi ba Salocom TV nitwa Sioni Murinzi ego Sioni Okay, Sioni ndabona undi mwigeme ibubafu bwawe nawe urashobora kutwidondora. Ndabaramukije cyane ndabahamwiriwe abakunzi ba Salocom TV nande nitwa Edidia Kamugisha. Edidia. Okay, Edidia Sioni. Edidia na Sioni bihava bingora kuvuga bizo birancana. Rero ndabona murabigeme murashajije umuntu abaravye abona yuko kabisa muri Kristo. Twebwe slogan yacu ivuga ngo agakiza n'urukundo nizo nkombezi zacu. Sioni na Edidia. Bihava biza birangora cyane kuko abona twitwa amazina yene hari za Mistundi cubibona ba Paul ba Filipo ba Minani ba Gwaza numbaza. Okay, reka ndababaze twatewe iteka ryo kubakira hano muri Salocom TV twakira abantu bafise impano zitandukanye mwebwe mufise impano nyabaki? Dufise impano yo kuririmba guhimbaza Imana uraba worshiper? Yes. Ashina muso mwaturirimbira karahava. Okay, reka ndababaze akabazo k'amatsiko mbega muririmba ku giti cyanyu mufise groupe y'abantu babiri canke muririmba mu makorale muri eglise? Non, ntitufise groupe y'abantu babiri umwe wese aririmba muri korali yo muri eglise wabo ego muri mu ma eglise atandukanye umwe wese akagira korali yiwe akagira korali yiwe ego cyane okay nimba taramatsiko murashobora kumbwira muti jewe sangira muri eglise yi korali yacu yitwa uku reka duhere iburyo ego jewe sengera muri eglise GGC canke God's Glory Church mu majambo yose hama korali ndirimbamo yitwa GG Sound canke God's Glory Sound ego rakoze cyane GGC nivyo turayize eglise hama mugenzi wawe nawe jewe senga muri eglise anglicane eglise anglicane Nyabututsi kuko Igitega hari zibiri izisanzwe ziri en centre donc hariho iri muri ville n'iri mu yandi ma quartier rero jewe senga muri eglise anglicane iri exactement i Nyabututsi nkaba ndirimba muri chorale Jehovah Nisi Nyabututsi ndahazi iya eglise nayisengeyemo
Gigi singira niho ntaraje karibu cyane ego ariko nzoza vuba cyane kuko twese tuvuga Yesu sivyo tuvuga Kristo kandi bimeze neza cyane. Okay, tuduge rero kwijambo ndabaravye muracari imiyabaga muracari bato ntihenze nubwo ntakibabajije ndibaza ko muri abanyeshuri ego kandi ndabaravye ku mutwe nta kajamvye ariko ndabona muri abapare kazi sivyo ego urashaka kutubwira aho mwiga duhere kwa Sioni niga kuri UPG Université Polytechnique de Gitega yihe faculté niga électronique et maintenance informatique. Igitondo bikubajije hari umuntu umwe babajije mbega wowe wiga faculty yahe ko yarabeshe kwiga kaminuza acavuga ngo jewe ico cigo n'ukuri basha unaco turiga umva yamaze kwifatisha. Okay, na Edidia jewe niga kuri peji twiga ku ishuri rimwe je niga igisata ca développement communautaire urashaka kutwigisha gutera imbere cyane gose urakoze cyane. Okay, reka tubanaye tuduga kwijambo mbega kuririmba kuko turazi ko ari umwuga ushobora guteza imbere n'umuntu abigize neza akongera agasenga. Mbega biraborohera kuja muri chorale gusubira mu masirabisi mwiga musubira mu ivyigwa biraborohereza canke hari ikiri imbere gusumba ikindi? Mufite umuntu wese umuzima bwiwe afise uko aba apanga ibintu vyiwe mu buzima. Donc iyo udashoboye kwipangira ibintu mu buzima ntahugera. Donc biratworohera cyane kuko dufise umwanya wo kwiga kandi ikintu cyose kuko tuzi neza ko ari ikintu tuba twarahawe n'Imana. Kwiga ni itegeko kandi no kwisenga nanjye ni itegeko kuko niyo yaturemye. Donc byose tubiha umwanya wabyo, ikintu cyose tubikora mu mwanya wacu. Hageze kwiga turiga, hageze ko tujya gusenga turaja gusenga, kandi byose tukavyubahiriza mu mwanya wabyo. Ego. Yes, urakoze cyane Edidia. Rero ngira mbanze ndababaza kandi kabazo, mbega harakarimbo mufise mwese muzi kushaka numva gahogo kanyu anduka ntubavuga ngo murabaririmbyi ndashobora kumva ikibavamo. Ndashaka muduhe akapera akaririmbo mwese muhurirako nimuheza kukaduha nsasaba umwe nawe aririmba kiyo ku giti ciwe. Okay, hakibazo. Salocom TV1 on YouTube. Tuguhaye chubahiro turaguhimbaza ukwiriye gushimwa. Tuguhaye chubahiro turaguhimbaza ukwiriye gushimwa. Wow, amashyi cyane. Ndabaye amashyi kabisa. Korazi ndabaye amashyi. Jewe mundirivye nabana boce barira. Iyo mpano nayo mfise. Mu mpano Imana yampaye iyo ntirimo kabisa. Sinzi ko igenda hay travailler, sinzi ngene vyagenze, sinzi na kimwe. Ariko ndabona mubikora neza cyane. Mbega ndababaze reka duhere kwa Sioni, mwese murabita abalider bajya bagenda kuri bajya balida. Ego. Uri umulidер ko numvise uririmba ijwi rya kabiri kandi urigira neza cyane. Je natunguye kuko jewe umva ije majwi ndabizi uririmba rya gatatu rya kane ndabimenya. Ko je ntavyonzi. Mwese murabalider canke mugira ibintu byo uvuga ngo no gufata back. Oya, twese turabalider. Edidia ndamuzi na je warandi turabalider twese. Kabisa. Bon, mubikora neza cyane, courage, je vous encourage kandi ndazi yuko muzotera muji imbere. Cyane gose. Hama ikindi naco. Mbega kuririmba mpora numva bavuga ngo barabitravaya, ugakora amatravail, nkumva ngo hariho n'ibintu utari kuriwe kujya, nimba ngo amapiripiri, nimba ngo ibintu vy'imiceri, ngamaza konje ngo yashushe. Mwebwe travail mukora kugira mushobore kugira amajwi meza nkayo. Mukora amatravail yahe? Jewe nivugiye kuri Paris wanje. Kuririmba sinovuga ngo ni ibintu narondeye cyane, ni ibintu navukanye mugabo ndabidevelopa mu gukora amatravail, mu kumviriza abandi baririmbyi, mu gukora sport, mu gufungura amagi cyangwa ibindi ni byinshi cyane. Amagi mabisi? Ego. Mabisi adatetse atayida omelette?
Ego. hatari tumva akeza karigura. Okay, aravuze uko ntabigenza, reka twumve Edidia nawe. Kuri jewe ndavuga kuririmba ni ibintu premièrement sinakuze ndabizi ko ndabizi, sinakuze numva ko ari iby'iwanje mugabo nakuriye mu ishengero rya Sunday School. Nange muri Sunday School turaririmba tukiririmba mu ruvangavange ibintu tumva hama ndashika mu rundi rugezo nja muri korali ndimwo uno munsi murirayo n'abandi baririmba, niho natanguye kubona ko mfise impano. Jewe mugiza ndumunebwe singana sport na nivyo rya donc travail yanje no kuja hamwe n'abandi haba nkabigisha cyane. Just jewe ndiko ndaririmba, ndiko ndigisha indirimbo abandi cangwe ndi muri korali ndakora cyane. Nje muri jewe ni jewe bandumva ko ndiko ndatravail. Je nuko nkora singira sport nta kintu ntajya jewe ndagishoboye N'ipipiro ariki n'ipipiri bon ndeka kujya kuko ni sindayikunda irakubaba irababana mugabo nayo ndiho banayitetse imbavye canke ikintu aco bintwara broma just general ko ijwi ryanje ni ibintu mfise muri joko nyene. Okay, uvuga uti jewe nta travail nkora ni ibintu biri ine muri jewe biri indani muri jewe nyine itara navukanye kuko twamatubona n'abakina umupira hari usanga yarabivukanye undi nawe akabitravaya mpaka kabishikako. Rero byose ni byiza cyane. Okay, ajya nta muntu numwe akora ikintu adafise no kwita umuroro modo canke inspirateur. Duhere kuri Sioni umuntu akwinspira ngaha mu Burundi vuga uti jewe nkeneye kumera nkawe canke yari karirimba nanezerwa ninde? Hariho abantu benshi banyinspira mugabo sinkeneye kuzokora nka naka mugabo ndafise abo nigira ko ibintu bimwe bimwe ariko sinkeneye kumera nkawe no apana kumera nkawe shaka kumera nkawe wenyine shaka kumera nka je wenyene mugabo babajije abantu umwe babajije gatoya umuntu babajije ngo gusana naka acavuga ati je sisana naka habwo wewe ni wasananje yes wewe uvuga uti je nta muntu nshaka kwigira oya sishaka kumera nk'umuntu kanaka mugabo ndafise abantu banduta muri carrière yanje shobora kuvuga ni bano bantu ndabigira ko ibintu kanaka. Ego bavuga imwizina ariko tubamenye mu Burundi hariho Chelsea wo muri Victoria's team ni benshi cyane. Chelsea hariho mu Burundi si benshi bravo si benshi oya asi mu Burundi we nindukaza nk'uwa mbere uvuga uti uyu muntu vraiment aririmba je nka atamacumu nta classement ndagira mugabo hariho abantu nyine numva baririmbye numva muri jewe ndyohewe canke numva no bigira ko ibintu kanaka batubwire. Okay, navuze Chelsea navuze Eden Banga hariho Bayididia ngaha ucibinyemetse ego hariho Bayididia ni benshi bro ni benshi cyane ego ni benshi cyane David Apollinaire Dudu ego nari navuze abakobwa gusa abo bose barimo hariho n'umurongozi wanje yitwa Landry Perquin ego ni benshi gose. Okay, urakoze cyane. Umuntu wese agira uwo yigirako n'igihugu kugira gitere imbere kirabira ku bindi. Okay, Edidia nawe tubwiye umuroro modo wawe canke mu inspirateur nimba mugabo ndaza ninaheza ndaza kubabaza n'abantu bari international donc au niveau international kuko baririmbye ni benshi cyane biragutse. Tubwire mu Burundi wowe ninde aririmba kavuga uti je nifuza kumera nkawe canke ndamwigirako? Je mu Burundi ndavuga nibyo abaririmbyi ni benshi kandi afise amajwi meza abantu bo gukurikira koko mugabo je mfise umwe je crois que benshi batamuzi mugabo ni umwe wanje kuva kera ni nawe yatumye mbona ko ibi bintu byo kuririmba ndabifise yitwa Nason uwitonze inde Nason yeah niwe muntu uvuga uti jewe aririmbye kabisa nifuza kumera nkawe. Okay, au niveau international hariho za Hillsong hariho ba Diamond n'abandi benshi cyane. Jewe au niveau international c'est umuntu w'umukenyezi yitwa Tasha Cobbs. Niwe muntu nshaka kwibaza koko ndiko ndiga kuririmba indirimbo ziwe nyinshi canke nkumva style aririmbamwo donc
nkumva ko muri jewe nuzuye iyo ndiko ndumva ijwi ryiwe experience yiwe ibyo akora nkumva ndabikoze niyo muntu numva novuga ngo niwe muririmbyi numva nkunda urakoze cyane okay Sioni nawe tubwire au niveau international umuntu aririmba ukumva nyene uravuye mu bintu kabisa urameza amababa uragurutse Okay, au niveau international ni batatu jewe ndabigirako. Okay, hariho uwitwa Taya Smith, hariho Naomi Ren, n'undi yitwa Debola Lukalu. Nibaza ko ari Debola Lukaku. Lukalu. Ariko je katabonze abo bantu gayimwe. Mpava mu ncanganya namuvuga utari mpava nemera. Ariko ndibaza ntimwompenda kuko murabanyamwuga. Kandi umuntu wese afise ivyiwe. Okay. Tugeze muri wa mwanya mwiza cane. Mwaturirimbiye ensemble. Rero umwe wese ufite iciwe. Ariko sikuvuga ngo uyu mwe aririmbye neza ngo ngo aririmbye nabi. Ariko ndakeneye umwe wese aduhe akapera twumvijwe igiye ku giciwe. Twakumize mu rya kabiri turirimbire mu rya mbere. Okay. Kandirimba indirimbo yanje. Abakunzi baje kwanza kuyiraba kuri YouTube yitwa Zoe. Ego yitwa Zoe. YouTube channel yitwa? YouTube channel yanje yitwa Sioni Murinzi nyene. Ngaho indirimbo yitwa Zoe. Ego. Duhe jojwe. Okay. Oya sinchiharura mu bavyawe no kwifuza ku muntu ndumwana w'imbuto itabora ijambo ririho rigahoraho oya sinduwa mwisi iwacu ni Siyoni ubuzima bwanje niho bukomoka gejeja. Merci beaucoup amashyi cyane. Okay Didier nawe tubwire nawe urafite indirimbo yawe cyane eko urafite YouTube channel nurayiro ndabyinjiramo cyane mu gashwaka ariko duhe kukaririmba twumve ariko jewe kuri jewe ndamva numva ko noririmba Jason anditse muri uno mwanya nirakumbure ko ntaraje muri studio ndazishiremwo donc yango ni nagaruka muri Shalom TV nzanyarukira amamubimba jeje uno mwanya mumaye nanje ndirimba iwanje nawe urimba y'ubundi nta kibazo twe dukeneye kumva ijwi. Okay mumababa yawe nacondoba mumababa yawe ndaruhutse uzonsiga munyobore ikiganza cawe ndafise amahoro mumababa yawe nanje nzoba mumababa yawe nanje nzoba mumababa yawe. Wow, je n'amasozi arakorotse. Ni ibintu byiza cyane ngira ngo ari kuri screen muri kubura bibona aba bana vraiment nabana bari tarantiwe ngira ngo murabibona. Rero bakozi b'Imana mu barongwe mu mashengero uraba ico mwokora kugira ngo abana batera imbere. Bantu mwese muri kumura babona amashira hamwe abagwiza tunga ariko gushigikira zino mpano kuko hari impano zipfa ubusa ugasanga ibintu biteye imbere bivanye nuko abantu batabifashe mu minwe canke batabifashe au sérieux. Aba bana rero barabona yuko ari abana bafise impano zitangaje bafise amajwi meza cyane bafise amajwi nk'ayabakerube niko nama ndavyumva ngo hariho umuce wa marika mu ijuru ngo bitwa abakerube ko nama ndavyumva abo ngo bagejwe kuririmba sivyo Kerube. Uva de Kerube. Namandazi umva nyene nuko nta ni mudemene yo kuririmba cyane. Nabandi ngo bitonga baserafe nabo ngo bafashe ibitari ngo n'amapiano. Ano ngo baravuze ngo niyo ngo zikaza zigatamba. Rero aba bana n'ukuri jewe nabuze ico mvuga. Sindi umujiriste ngo nkote ngo uyunga arivye cyangwa kugira ngo arivye nabi ariko bose en general bafise amajwi meza cyane. Gira ngo rero muri ko murabiraba murashobora kuturondera kuri Shalom TV. Ukeneye kubafasha urabona nimero ngaho kuri screen ushobora kuduhamagara ko hama tugaguhuza n'aba bana kugira ngo ushobore kubafasha
mwabibonye mu bindi bihugu impano zirashigikirwa rero no mu Burundi twotera intege abarundi n'abarundikazi bakunda impano z'abana bakiri bato kuzishigikira kugira ngo batere imbere kuko ibi birateza imbere umuntu agatera imbere n'igihugu kigatera imbere nivyo rero tuganiriye vyinshi nibaza yuko ivyo bikwiye batubwiye vyinshi ariko nagenda babaza akabazo k'amatsiko mbega urabona kuririmba n'ubuzima hari ubuzima ru Kristo muca mubifatanya gute donc kuririmba n'ubuzima ru Kristo ibikorwa byo mwishengero mubifatanya gute biraborohera canke birabagora biratworohera mubifatanya gute none ubuzima bwo kuririmba numvise muri abaririmbyi muri kwishure ariko kandi no muri eglise barabakeneye rero bigenda gute guhuza ivyo bintu kaduhere kwa Edidia kugira jege ngene binyorohera premièrement Église niwe muvyeyi je mfise novuga donc ntegerezwa kwitaho premièrement ibikorwa vyo muri Église donc programme vyo muri Église kuko niho narerewe niho namenyeye ko ndi umuririmbyi nico gituma ntashobora kuhaha umugongo donc ndahashira imbere hama ubundi buzima bw'uburirimbyi muri jewe buba bufise uwundi mwanya wabwo donc nkabikorera aho mba ntumiwe cangwa ndetse no kuri eglise wanje nyene donc byose biba bifise umwanya wabyo niko numva nabivuga nanje ico nabivuga ko nuko icambere kuririmba no kuri eglise ndaririmba ni ibintu bihuye ubundi kuko muri eglise niho twigira ukuntu tuja kubaho mu isi bisanzwe donc kuririmba birafatanye cyane no mwishengero niko no bivuga ni ibintu bihuye cyane ntibingora kubera ko muri eglise sanzwe ndumuririmbyi kwanza sindi umuririmbyi ndumuworshipa ndumuhimbaza Imana canke mvuga ubutumwa bwiza biciye mu ndirimbo donc ndi muri eglise biranyorohera kandi ndi hanze biranyorohera reka ndabashimire cyane ariko reka ndababaze akajambo kanyuma wese yovuga ari kuri Salcom TV ariko ibijanye n'igikorwa cyo kuririmba mwese abugire akajambo kanyuma avuga ikiri ku mutima okay icambere kuririmba birafatanye cyane no guhimbaza kuko bamwe bahimbaza Imana abandi bahimbaza Satani abandi bahimbaza abantu mugabo twebwe jewe nk'ibinyerekeye nibaze ko nayo ari byo bimwerekeye twebwe duhimbaza Imana duhimbaza Yesu tuvuga Yesu yapfuye akazuka kandi birashoboka yuko abantu bakira ibidasanzwe biciye mu ndirimbo zacu ikintu novuga nuko notera intego umuntu wese asanzwe afise iyo talent canke uwo muhamagaro wo guhimbaza Imana abikore nyene abikunze kandi yumve ko ari ibintu bikomeye cyane kuko ni ministère mu zindi numva ari ivyo kuri je numva yabivuze nuko nyene donc abantu baririmba hari abantu biyumvira ko nibyo navuga kuba umustar si bibi kandi buri wese afise ikinabamwo umustar mugabo twebwe duhari kugira ngo izina rya Kristo abe ariryo rigaragara ntabwo ari twe tugaragara just ikintu numva novuga nk'uko yabivuze twiduhimbaza Imana tuvuga Kristo yapfuye akazuka donc ndakoraje n'abandi bose kugira ngo tuje hamwe tumenyane kuko n'abantu benshi usanga tutazinanye usanga n'umuririmbyi hariya n'undi hariya basanga bamwe bagwanira icubahiro cyangwa abandi bashaka kugaragara cyane mugabo tube abantu bari uni bishobotse ngira ngo mu Burundi natwe tugire nko mu bindi bihugu basanga bafise nk'amatimu baririmbamwo ari abaririmbyi benshi natwe bihabe kugira ngo abanyempano bahari mu Burundi turi benshi ni benshi n'abataraza nabo bazi donc jikiri ku mutima wanje nico cyo kumva ko abaririmbyi twese twoja hamwe kuko hagumye hakora umwe benshi baritinya benshi babona ko ari ibintu bidashoboka benshi babona ko ari ibintu novuga umwe wese ajamwe abantu umenga ni ibintu by'ibihaye cyane ariko
turonke umugwi habeho umugwi abantu tuje hamwe dukore ikintu kimwe niho ibyo dushaka ko bigaragara niho uwo Kristo dushaka kwaboneka azoboneka koko yeah. Okay, hariho ibintu mbona hano ngo Yesu ni muzima worship night. Iki kintu ndashaka mukivuge ko mbega bimeze gute kuko ndabona ibintu bimeze nka concert ariko ndashaka ngo mubisigurire abantu kugira ngo bavyumve hanyuma batoze kubashigikira. Yeah. Yesu ni muzima worship night. Mwatubaje ngo bimeze gute bimeze neza cyane ni evenement izoba le 28 gusa le 27 hariho enseignement z'abimbuzi canke abagagneurs des âmes ariko le 28 hariho duku kwezi nyene hariho Yesu ni muzima worship night twebwe turabatumire muri yo jewe na Edidia n'abandi batashoboye kuza aba invité turi abakobwa bashika 7 eko turi abakobwa bashika 7 nibaza ko nivyo je ivyo novuga nivyo turatumiye umuntu wese abantu bose bariko baradukurikirana kuri Salocom TV kaze cane eko Ya murakoze cyane natwe turabateye intege nibaza ko tuzohashikana twebwe nka Salocom TV kugira ngo tubafate mu mugongo hama ndabashimiye cyane ya bakunzi ba Salocom TV wanire kandi ndabashimiye cyane gose ikiganiro naha kigarukiye ngira ngo mwumvise impano zitandukanye z'aba bana mwari kumwe kurikirana kumonesha kure zanyu reka kandi nshimire cyane 1K yari inyuma ya kamera nshimire kandi na bienvenue muri mixage yabikoze neza cyane mvuge nti muri abantu babagabo reka rero ndababwire ni kandi mubandanye mukora ama subscribers kugira ngo mubandanye mu abambere mu kuronka notification dukoze ikiganiro mutibagira partage hamwe na ama commentaire na j'aime kandi navyine mu bikore reka tubashimire cyane naho utaha bye ciao